avuga kandi ko ubutegetsi buzi ko butoshobora guhiganwa uyu munsi ko abarundi babuvuyeko. Ico nico ca mbere novuga kijanye n'amatora. Ku kijanye n'ingene mu mugambwe CNDD-FDD bifashe, intsinzi bashaka barayironse, inama nshingamateka bayifise hafi ku rugero rw'100%, inama nkenguzamateka nuko n'izindi nzego zose ubu barazigaruriye bimeze gutyo. Ni ukuvuga ko ubirabira inyuma umengo barakomeye, umengo ubu ni umugambi utanyiganyizwa, ni igihome gikomeye gifatanye kitanyiganyizwa. Ariko hari irindi jambo nkunze gukoresha mu biganiro, aho nkunze kuvuga nti iyo wirukanye opposition y'inyuma uba uvyaye opposition y'imbere yo muri wewe nyene. Rero nabo ikibazo ubu bafise ingwano aho kuyitega inyuma, ingwano iri kwibera indani muri bo. Mugani wa wundi yatubwira ati cyo bise muchezo wa ndani, mugabo ijambo ryakiriwe kutariko mu Barundi. Leonidas Hatungimana muri wako mu kiganiro giherutse yagisiguye ati mvuze muchezo wa ndani usigura ingwano ibera indani mu mugambwe, mugabo abantu bumvise ko muchezo wa ndani ari imukino wo kubesha. Si ivyo tuvuze mu ingwano imbera muri twebwe nyene. Rero muti imwe mu nkuru yavuzwe cyane mu ntango y'umwaka yari ingwara ya Reveriyano Ndikuriyo. Barayuka abantu mu kwezi mu mpera z'ukwa mbere, aho hariho amasengesho ategurwa na CNDD-FDD ajyatangurira umwaka, ahoza amasengero menshi yabera Ingozi. Ayo masengesho ageze buca atangura, umunyamanga mukuru w'umugambwe Reveriyano Ndikuriyo afatwa n'ingwara itangaje. Ako kanya bamumanukana Ibujumbura hageze acarata ubwenge, mu mwanya muto barafata ingingo yo kumutwara hanze, bamutwara mu gihugu ca Kenya, agenda aho hose atabwenge agifise, aramara hafi indwi 2 canke 3 atagira ubwenge. Ingwara yiwe yavuzwe ko vyinshi, benshi bavuze ko yarozwe, ijambo riguma rigaruka ko yoba yahawe ishano. Nta cyemezo cigeze kibaho, we nyene ntiyigeze avyemeza, ntiyigeze avyivugira ngo kijya gihe nari nahawe ishano. Mugabo hariho ibimenyetso nk'abagumye bakurikirana hafi ayo makuru yerekana ko hariho kwikeka iryo shano no mu bamwegereye cyane. Nka kimwe mu bimenyetso n'ingene aho yari agwariye nk'i Nairobi, umuryango wiwe wanse bimwe biboneka ko bamwe mu bategetsi b'igihugu begera aho Ndikuriyo agwariye. Ubu ndashobora kubivuga ko ico gihe ababimbaza nabwo ntishobora kuvuga ku makuru y'umuntu agwaye, kuko hagwaye serugo, agwaye n'umuntu agwaye ntibisubira kuba ivyo vya politike, byari ikibazo c'umuryango. Ariko ubu ntikikiri ikibazo c'iyo ngwara, umuntu ashobora kuvuga bimwe mu byo twashobora kumenya ico gihe. Nk'akarorero amakuru twari dufise yaravuga ko bankiye uwuserukira Uburundi i Nairobi gushikira aho Ndikuriyo yari agwariye nyene, kumushikira ku buryo yomwegera, barabimwankiye. Uwuserukira igihugu yankirwa kwegera hagwariye umukuru w'umugambwe twari igihugu, cari ikibazo. Nka bamwe tubabajeje igituma batubwira bati uyo baramuzi ko afatanye n'umuryango wa Ndayishimiye, kuko buca bashingiranira abana babo, buca bubaka ambasaderi muri Kenya, umukobwa wiwe buca yubakana n'umuhungu wa Ndayishimiye. Ivyo rero birimwo mu bituma batinya ko yegera, bibaza ko hari ibindi vyo hava bishika. Naho ndafise aho nzakugarukira mu kuvuga, ariko nk'ico ni kimwe mu bimenyetso vyerekana ko hariho ukwinubana hejuru mu butegetsi mu vyari bijanye n'iyo ngwara. Hari ibindi kumbure nyene vyari we azovyivugira, ntiyashaka kuzobivuga, kumbure atari jewe no wavyiza ko ari jewe usanga ari je ndabivuzeko. Mugabo igihe atashe hari ibindi bimenyetso vyabaye. Nk'igihe atashe uravye ingene aba CNDD-FDD bahimbaza ababo, ukabuzwa ingene Ndikuriyo akunzwe n'imbonerakure ari wari meze nk'umwami wazo, ukabona ingene ataha bimeze nko gutaha mu kinyegero, ataha ukabona nta televiziyo yaje, ntivyamenyeshejwe, ntiyerekanywe, uzi ingene bihora bigenda, aho byari bifite ico bivuga. Amaze gutaha rero ijambo yatanze, aravuga ko ari umunsi mukuru udasanzwe
uzobera kuri stade yiwe yubatse hariya Igisenyi Imakamba. Aravuga ko imyambaro abantu bose bazoba bahari bazoba bambaye, aravuga defile y'agakura izohabera, aratangaza ibintu bikomeye rwose vyari kuba bijanye no kuza kwigina ko yasubiye kugaruka ari muzima. Ariko ivyo bintu bigeze, uwo musi mukuru ugeze, ntivyasubiye kuja kuri rwa rugero vyavuzwe ko, ntivyanahimbajwe uko vyari vyavuzwe, vyaratswe inguvu. Bisigura ko hejuru hari abagira bati ntidukeneye ko ahinduka umwero, ntidukeneye ko aza kuboneka nk'incungu, nk'intsinzi ikomeye kuba bamufise. Bica biboneka ko arico hejuru bariko baranka muri ico gihe. Ubu rero uko vyifashe hagati y'abo bantu bimeze gute? Jewe amakuru mfise, ico ntavuzemo kindi n'ingene mu mwanya yaragwaye hari abatwandikira ubutumwa muri bajya abo mu ruhande rw'iwe bamwegereye, amajambo bavuga yarateye ubwoba, n'ubu ndacyayafise aranditse mu telefone wanje. Baragira bati agapfa n'ujya wundi ahagabire nawe ntituzomureka. Aho uwo wundi muvuga ninde? Uwo wundi bavuga ninde? Pacifique Nahato. Uwo wundi bavuga umukuru w'igihugu, nta wundi bitwa ko ahanganye. Warumva ko aribo bavuga ati agapfa n'ujya wundi ntashye bwose bizokurikira azobibona. Rero abantu warumva ko hagati y'izo mpande zibiri hari ikibazo. Mugabo amakuru dufise avuga ko bafashe ingingo abo kuri urwo ruhande rwandi kuri yo uguca bugufi, ko batazigera berekana ko kera twarabibona umenga barahanganye. Muribuka ya myaka akwira amakomine yose y'igihugu yambaye impuzu zisa n'iz'igisirikare, hanyuma leta ikabuza kwambara izo mpuzu, agira amanama y'ijoro, ashika ahantu saa 10 y'ijoro gakoranya abantu hakavuga ingoma mu ijoro. Ivyo byose muribuka ingene hafashwe ingingo zihagarika ivyo bintu, kuko yaboneka umengo niwe asigaye agaba kurusha umukuru w'igihugu. Rero ibyakurikiye nuko urwo ruhande rwiwe rugira ruti twe tuzoca bugufi, ntiyagira aho badukura, ntibaronke ico badukurako, tuzokwerekana ko natwe tuyoboka, turi kumwe, turiko turajana. Mugabo ikiza kukwereka ko hariho intambara iri ndani muri uwo mugambwe ni nkuru rugendo umukuru w'igihugu aheje kugira mu makomine yose y'igihugu. Kubona umukuru w'igihugu, ico ni kimwe bindi mu byaranze uyu mwaka muri politike, umukuru w'igihugu agendeye amakomine yose avuga ko ariko yerekana abastanteri. Mugabo ubona ko isa na pre-campagne, isa nuko yatanguye kampanye ya 2027, mugabo ayikoze mu bundi bwenge, akagendera igihugu cyose yerekana w'icyamaze wari atuka abashatse bose. Nico cyabonetsemo. Ariko aho bamutegeye mu kumwima abantu ningene umugambwe utunganije amanama utabura abantu, ariko umukuru w'igihugu agendera ahantu akababura. Ukabona ahantu henshi bari abana b'abanyeshuri bategetswe kuhaza, bakaca babategeka ngo mugende mutambaye impuzu z'ishure, kandi abakobwa mwambara impuzu zisanzwe n'ibitambara muboneke nk'abanyagihugu basanzwe, ntihagire uza kubona ko ari abanyeshure. Uko twagenda tuvyandika koko Ndayishimiye yabuze abantu, niko mu biro vyiwe wabona bagerageza mu ntara ikurikira gukora utundi tuntu twinshi, barabe ko bokosora, twasubira kwandika n'utwo bakoze, bakaca barondera utundi, gushikaho haza mu makomine nk'atatu ya nyuma iterabwoba ridasanzwe, aho kira mutumba bashyira ko imbonerakure zibiri zicunga abantu, akabwo kira gacimbiri, imbonerakure zisikara ziracunga batagiye, abantu bakabwirwa amande menshi bazotanga, abigisha bakabwirwa ibihano bazohabwa. Iterabwoba riraje mu banyagihugu kugira ngo umukuru w'igihugu yerekane ko ariko arakigwa. Mu mugambwe ntibafatanye. Ijambo umukuru w'igihugu aherutse kuvuga ubunyene mu ndwi iheze, aho yakira abamenyesha makuru, nako ni muri ndwi nyene turimo, nibaza ko ariko wa mbere, aho yagira ikiganiro ku bamenyesha makuru, hari ijambo yavugiyeyo, yavuze ngo hariho ngo abantu mu biganiro batanguye kuvuga ngo abana b'u Burundi bagwaye kwashi, ngo abana b'u Burundi ntibagira ivyo bajya, ngo kubera ari bagufi. Yarivuze ngo kubera ngo bavuga ngo ni bagufi, ngo kubw'ivyo ngo ni bagufi kubera batafunguye ibikwiye. Aca aravuga we nyene ngo mbega ko n'abakuru bafise abana bagufi nabo ntibagira ivyo bafungurira, ngo jewe ngo ndafise ngo abana ngo bavyibushe, ngo kuburyo umuntu yahava avuga yuko bafise na obesite, ngo mugabo ngo hariho ngo kamwe gatoyi ngo kuko katavyibuha, ngo mwibaza ko ari kubera kubura ivyo gafungura.
iryo jambo yariko aravuga ryavuzwe nande? Ni ijambo ryavuzwe n'umukuru w'inama nkenguzamateka uyu Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika. No kuvuga umukuru w'igihugu wenyene aje kwishura umukuru w'inama nkenguzamateka ko ari umubeshi, ko ariko aramwambika ibara, ko ariko amubeshera ko abarundi batagira ifungurwa. Umuntu yoronderera kure intambara iraho hantu. No kuvuga indani muri bo inyuma barafatanye, ariko indani hariko haberayo intambara itaboneka. Bose barafishije amaso kuri 2027 mbega ninde azitoza ko umukuru w'igihugu. Aho navuga ntibujya ntimuze mutangare musanze hariho n'abatwara igisirikare bipfuza gutsindwa Uvira, ntimuze mutangare, burya hari intambara zindi zibarimwo zitavugirwa hejuru. Pacifique Ninazwe mugize muragarutse ko amajambo umukuru w'igihugu yavuze muri kiganiro habaye abamenyesha makuru. Amajambo nkayo turayamenyereye kenshi yatanguye kuvugwa gutyo habariho ingira ngo ikintu citeguriwe kuba ku mutegetsi umwe canke uwundi. Twarabibonye igihe Bunyoni yafungwa, hari hamaze igihe havugwa amajambo nkayo. Uno munsi ariko aravugwa kuri Gervais Ndirakobuca. Hakaba hariho n'ibihuha bimaze imisi bivugwa ko ngira ngo mwibohero kumba kari impande y'ibohero rya Bunyoni ngo bariko atunganywa. Ivyo bihuha mwaravyumvise, mbega umuntu yogira amakenga ko hari ikindi gihangange kigira gifatwe gifungwe? Birashoboka gose igihangange. Bon, abambere bacabona ni Procureur General de la République yahora uyu Leonard Manirakiza, nibo bose babona bati uyu muntu avuye mu mabanga akomeye gutyo akaca apfungirwa mu iperereza gushika uyu munsi akaba atajanwa mu ibohero, bati kumbure yo bagira twagwe muri kiriya cumba cy'iruhande ya Bunyoni. Benshi bibimviriye uyo, ariko niki uvuze hariho abaciyumviriye ko mu bagiye barandondera, hariho abambwiye ko bishoboka ko hashobora gupfungwa n'uwundi tutibaza akomeye cyane. Kandi mu bavuzwe haravuzemwo izina rya Gervais Ndirakobuca be n'izina rya Prime Niyongabo. Mugabo ivyo tubifate nk'ibihuha nyene, mu gihe biba bitarakogwa ta kimenyetso cyavyo nta wo vyemeza ngo nivyo bigiye kuba. Tubifate ko bikiri mu bihuha, mugabo ababivuze bariho. Je ndemeza ko hari abampaye ayo makuru kandi bari no mu babegereye bambwiye ivyo bintu ko mu ntumbero zoba ziri hejuru kwico kiriho. Ico rero mushobora kuca mwitega ngaha n'igiki imbere yuko bakoranira Pacifique Ninahazwe, imbere yuko mutubwira ico twokwitega abo bakekwa ko boshobora guhagarikwa abo babahowe iki? Umukuru w'igihugu afata ko bariko baramugwanya, we niko abifata. Umuvyo byose twamaze kuvuga, we yubahutse akanabishira habona akishura umukuru w'inama nshingamateka ko ari umubeshi mu kuba atanga amakuru atariyo, acafuza ubutegetsi. Murumva kwica atari ikintu gitoyi. Kandi abamwegera nabo baravuga ko nawe iyo nabimubwiye avuga ati baraza bamfata, je ntaco niyagiriza. Yo nyene ngo aho ayegera avuga ati niba cyaka kumfata baramfata, ngo bavuga gutyo. Rero icyo nayimvuze ngaho umuntu uwo wundi nawe mu gisirikare nawe nyene umva aca yagirizwa amakosa ariko araba mu gisoda. Nubwo ijya ngwano niyo imwe navuga nti Uvira nibahatsindirwa, ikizokurikira hazobaho uronderwa gushyirwa ko ugutsindwa kwabo. Umukuru w'igihugu we nyene niwe amaso yose azoja ko azovuga bati niwe watwiciye igisoda. Ariko ku rundi ruhande abandi bazogira bati nawe azorondera uwabitako n'ingoga kugira ntibimujeko. Uwo yoshobora kubitako azocaho umukuru w'igisirikare. Umukuru w'igisirikare twibutse ko amaze imyaka 13 arongoye ico gisirikare. Mu mateka y'u Burundi ivyo bintu ntivyari bwabeho. Umuntu yigeze kurongora igisirikare cy'u Burundi umwanya munini, nibaza ko yabaye chef d'état major umwanya munini, no watwaye igisirikare kuri Republika ya mbere, Thomas Ndabemeye, General Thomas Ndabemeye kuva mu 67 gushika mu 76. Niwe muntu yari yaratwaye igisoda umwanya munini imyaka 9. Ubu dufise General Niyongabo agitwaye imyaka 13. Bisigura ko igisoda uko kiri uyu munsi niwe. Bamwagirije ko atagiteguye, atacubatse neza, atakigize igisirikare gishobora gutsinda intambara, nta kinini yoronka yisigura nawe nyene. Ariko kandi nawe hari ivyo yagikoreshejwe ahabwa amategeko n'uri hejuru. Hagati yabo babiri uwacishe kurusha uwundi ninde, aho niko kabaza. Ariko urumva ko naco ari ikintu gishoboka kwiyumvira kumufata kugira ngo bamuteko amakosa
bamute ko ugutsindwa kuriko kuraba muri Kongo. Rero icyo nayimuze nico mwoca mwitega mu minsi ya mbere uko abanyapolitike bameze, hatanguye kuvugwa bene ayo majambo ko bariko baracanamwo, mwitege ko vuba cyane bazodukorera ibirori berekana ko bakundana. Niko vyama bimera. Imbere yuko Bunyoni afatwa akugwa mu kumunani kwa 2020 habaye igikorane cyo muri Kigarama 2021 aho Ndayishimiye yavuze ngo ntavyo batavuze, ngo harabavuze ngo umushikiranganje wa mbere ngo nitukundana, ngo aranyanka, ngo arantobera, ngo ariko ngo nibasigarana urugo iyo ngiye, ngo nibagize gute. Ivyo bivuzwe ibara ryagira rigwe. Ni nkuko imbere yuko Nkurunziza na Rajabu bavana habanje ikoraniro Nkurunziza avuga ngo mbega umuntu twasangiye ugondo, ngo mbega umuntu twasangiye amagorwa yose nigiki cyo shora kutuja hagati mu mwaka ukurikiye yaramupfunze. Rero mubu ko dutanguye kubivuga mwitegeko mu mpera y'umwaka tuzumva Ndayishimiye ahubwo ashimira ndirako buca ku rugero tutari twiteze cyangwa umukuru w'igisoda imbere yuko hoba ibindi bintu biza kuba hagati yabo. Ego Pacifique Ninazwe mujanye na politike iyi leta hari uno munsi iva mu mugambwe CNDD FDD niyo iri isa niyiganjiye vyose. Uno munsi mwebwe iyo leta muyibona gute, umwoyiha amanota angahe? Murafise ivyo muyishima, murafise ivyo muyinegura? Mwishuriki abavuga ko uno munsi umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ari bo yoba afata ingingo zose zikomeye z'igihugu? Murakoze. Rimwe mu byahindutse bikomeye muri 2025 nishingwa rya leta shasha mu kwezi k'umunani muri 2025. Iyi leta uyiravye munafatiye ivyo nyuma umenga hariho impinduka nziza izanye, ariko imbere yuko nshika kuri iyo mpinduka nuko ubwa mbere yo nyene uyiravye navuze nti umwaka w'agahinyuza yo nyene n'agahinyuza. Uravye abashikiranganje batanguranye na Perezida Evariste Ndayishimiye, muri leta hasigayeyo umushikiranganje umwe rudende, umupfasoni Maria Chantal. Uyu mushikiranganje wo kwivuna abansi izina ry'ikirundi ninde? Maria Chantal Nijimbere. Niwe wenyene asigaye muri yo leta mu bantu bari muri leta muri 2020 hagishingwa leta ya mbere. Bisigura ko abashikiranganje bananiwe, boba bananiwe bonyene umukuru w'igihugu akaba yarashoboye wenyene canke yananiranywe nabo. Ku bwanje umwigisha yigishije abanyeshuri biwe bose bakayoberwa, iruhande ko umunyeshuri umwe wese aba yayobewe namwigisha aba yayobewe. Ni kimwe mu vyerekana ariko harabitoje bagenda kuba abashinga amateka. Kuba abashinga amateka nticabuza ko abashikiranganje no mu yindi myaka barabashikiranganje baratowe mu nama nshinga amateka. Ikidashoboka gusa nuko bicara muri ivyo bibanza bibiri mu mwanya umwe. Kuba bagiye mu bashinga amateka ntibasubizwe muri leta ni ikimenyetso ko umukuru w'igihugu ataba yarashimye ivyo bakoze muri leta, ntibaba barashimiwe. Kandi by'ukuri ubwiye urabaraba umwe wese muri bo twarabanditse ko kenshi sico kiganiro cy'uno munsi, ariko baravye ivyo bakoze byari vyerekana nyene ingene iyo leta yananiwe. Fata umwe gusa tucenda birengana ivyo, dufate nk'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yarahamaze imyaka 3 Martino Niteretse. Umushikiranganje we nyene indwi zibiri imbere yuko akugwa yagiye imbere y'abapolisi abagendera irya mbere mu myaka 3, agendera amakomisariya yose yaramaze imyaka 3 atabagendeye. Acaba ku kibazo twari tumaze iminsi tuvuga c'abapolisi bamaze imyaka 4 batahawe umwambaro kandi amafaranga yo kubambika asohoka buri mwaka. Acavuga ngo arabemereye ko mu kwezi kw'icenda imyambaro yabo izoba yabonetse. Turi mu kwezi 11 imyambaro yabo ntiraboneka. Ca wibaza umuntu yamaze imyaka 3 atwara abapolisi bose b'u Burundi, akamara imyaka 3 atabambitse, amafaranga yabo asohoka, hanyuma agira kugwe akaza kwemerera ko bigira bishoboke ko twabivuze twabishize ahabona, uyu munsi bakaba batararonka iyo myambaro. Hari kunanirwa umuntu yorondera kundi gusumbuko naho uyu munsi uwo muntu ari umushinga amateka. Reka rero tubandanye. Uwo yagumyemwo mwibaza yuko ari uko ashoboye. Uwo mwatubwiye yagumyemwo. Ego ntiribere mu kunganira ngira ngo umukuru w'igihugu yarigeze kuvuga ko nawe nyene mu bushikiranganje bw'ubudandaji aho yahora nawe nyene vyari vyamusutaye ku amazi, ngira ngo nawe nyene ntaco yari yashitse ko kinini naho yasigayemo. Ico bikoze ngira igisata ca mbere cananiwe kiboneka mu buzima bwa misi yose bw'abarundi ni igisata c'ubudandaji.
ni gisata ingene ubuzima bw'abarundi bwazimvye, ingene ibintu byose byazimvye, ingene yagiye afata ingingo z'ibiciro zitigera zubahirizwa, ntawo mushirako ngo niwe vyavako, ni intwaro yose muri rusange ingene yari itunganijwe. Mugabo ubajije abarundi gisata cyananiwe nico nyene, yari umushikiranganje ajejwe ubudandaji, yari umushikiranganje ajejwe kunguruza abantu n'ibintu, ivyo bintu byose ajejwe n'ingenzi. Nta gisata na kimwe muri ivyo bitatu woshobora kuronka ico cyamaze muri iyo myaka 5 y'intwaro Ndayishimiye, ahubwo byose vyagiye vyunyuka muri ico gisata. Ariko leta ihinduwe abandi bose bagakugwa, we yabaye niwe yaduze kurusha bose, ntiyagumye muri leta gusa, we niwe wagira kabiri muri leta. Ubu uravye burya abashikiranganje basumbasumbana kujya nyine mu mbaba basoma. Rero havuye umushikiranganje wa mbere, ubu umushikiranganje akurikira umushikiranganje wo kwivuna abansi, Maria Chantal Nijimbere niwe agira kabiri, ariko ivyo yatwaye imbere vyaranse. Nico no bivuga ko tusa n'abamaze kwinjira nyine muri iyo leta uko tuyibona, umva ko tugeze kuwagarutse wenyene, ariko nawe ari mu bari barananiwe, naho wewe abandanije. Iyo leta rero hariho ico umuntu yoshobora kuvuga, yashobora kuvuga ati nkeki kicoco kigendeka, kuko hagishingwa leta zirongowe na Ndirakobuca na Gervais Bambe na Bunyoni, twagumye tuvuga ko ibi vyuko abasirikare baguma bahabwa ibibanza vya politike vyobayemwo abasivile atari vyiza muri demokarasi. Rero kuba ubu haje umusivile, uyu mushikiranganje wa mbere mushasha w'ubu Nestor Ntawontuye, ico cyari cyo gushima, ni ciza. Ikindi novuga ari nka ciza mugabo ari kukiraba neza, ningene ubushikiranganje bwagabanijwe. Ubu dufise ubushikiranganje 13 gusa. Ico sinzi ko ari ciza cyane, kuko uko ibisata byagiye bifatanywa hariho hamwe usanga bigoye kubitahura, ariko naco kugira abashikiranganje benshi cyane vyari bibi. Sinzi gitigira ciza icari cyo kuri leta y'u Burundi. Ico naco tugifate uko kije kugabanya amafaranga leta ikoresha. Ikindi kimeze nka symbole, nk'ikimenyetso gikomeye kitazibagirwa, ni ukubona umutwa abaye umushikiranganje w'ubutungane. Ico si ikintu gitoyi mu gihugu, abatwa bafise ingene bagiye barafatwa kuva muri kahise. Ubushikiranganje bw'ubutungane ni bumwe mu bushikiranganje bukomeye cyane mu gihugu. Ico naco nyene gifatwa nk'ikintu gikomeye cabaye kuri iyo leta. Bimwe bya 40% na 60% hagati y'amoko, hagati y'abashikiranganje, ivyo navyo nyene baravyubahirije, biracyarimwo aho. Ivyo ni vyiza. Ibiza kuba duhereye ngaho nyene ni cyuko iguma ari leta y'umugambwe umwe, kandi amasezerano yarusha yoyo yubatse intwaro isangirwa n'amoko be n'imiryango ya politike. Ariko kuva haje ibwibwe byo muri 2018 ico cyarakuweho, iyindi migambwe ntirimwo muri leta. Ufise inama nshingamateka ariganza agakora ibyo ashaka byose. Ico naco kiri ngaho gutyo, muri kahise cyaratujyanishije, n'ubu nta ubuzi iyo bizoheza bikadushikana. Ariko rero ugiye kuraba mu bintu bigoranye cyane, umushikiranganje wa mbere ahari ubu ni umushikiranganje we nyene ataboneka ko afise inguvu. Benshi bagira batuye umushikiranganje koko azoshobora guhangana n'ibihangange mu butegetsi. Yari amaze umwanya muto muri leta, yari amaze amezi 6 gusa abaye umushikiranganje w'ikiga cya leta. Ivyo yakoze ngaho hantu ni gutanga amafaranga bije nshasha igihugu kizogenderako. Kimwe mu byaranze iyo bije kwabaye kuduza cyane amafaranga akoreshwa n'umuryango w'umukuru w'igihugu. Aho abantu baciye batangura kugira kabaza kuri ico. Bimwe tuvuga ngo ubu umukuru w'igihugu yandikiwe gusumisha imiliyoni 3 ku munsi, avuye kuri 2 n'igihe ava kuri aja kuri 2. Abantu bari bavugije induru. Uyu mushikiranganje aduza gose ibintu byo mu biro by'umukuru w'igihugu, akamuha ibintu bitumvikana ingene vyagiye mu biriwe, ibintu byo kubakisha amazu, ibintu byinshi, amafaranga menshi ataza yumvikana, kuduza amafaranga y'iperereza ku rugero para mu biro by'umukuru w'igihugu. Aho umuntu aca yibaza ati ubwo ntiyagize wa mbere kugira ashimigwe ko aryohera umuryango w'umukuru w'igihugu, kandi atazowugora, azoguma yunamiye aho umuryango w'umukuru w'igihugu. Ariho haciye haza cya kibazo mupfasoni Alisa mbajije ati
ko bavuga mbega ko umupfasoni w'umukuru w'igihugu ari wafise inguvu kuri leta kurusha n'abashikiranganje ba mbere amakuru dufise avuga ivyo nyene